Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Iyi video y'uno munsi nashaka tuvugane ku ijambo ukwizera. Ukwizera ni ikintu ukwizera kurahambaye cane gose, kuko Bibiliya yose haguma hagaruka ijambo kwizera. Ubuzima bw'umukristo ukwizera kuguma kugaruka. Bibiliya iravuga ati agakiza kwanza tugahabwa n'ukwizera. Bibiliya ikavuga kandi ati umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera. Antuka murumva ko kwizera ari ijambo rikomeye cyane. Nico gituma nashaka kubanza gufata umwanya wo kurisigura no kurivugako, kuko ndiko ndaraba nasanze by'ukuri abakristo tudatahura ijambo kwizera, ku buryo mfise ubwoba ko abantu benshi bibaza ko bizera Kristo ariko by'ukuri batamwizera. Nico gituma nshaka kugutumira wumvirize, hama wirimbure, wibaze ibibazo, hama wumva aho uhagaze. Kuko namba Bibiliya ivuga ati umugororotsi azobeshwaho n'ukwizera, hama ukwizera kandi akaba ariko kuduha agakiza. Je numva ari gukomeye cyane ukwizera. Nico gituma nipfuza ko tubanza kumenya icari c'ukwizera. Naragize amaresheshe ndiko ndarondera ijambo kwizera, kuko Bibiliya iguma ivuga ati ukwizera. Hama tuyigisha ati izere Kristo. Ukabona umuntu aramanitse ukuboko bamubwira ati subiramo ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza, waheza baca bakubwira ati wizeye Kristo vyaheze, waronse agakiza, ubu uri umwana w'Imana. Namye mfise amakenga avuga ati ese vyakweri uko niko kwizera? Nkumva umenga hari ikintu kibuze. Hama rimwe na rimwe ukaraba umuntu avuga ko yizeye Kristo, ukaraba ubuzima bwiwe, imyaka n'iyindi gahera aracameze kwa kundi. Niyo navuze ati reka ndondere ndabe by'ukuri icari c'ukwizera. Nasanze ukwizera uko tuye tukuvuga uko mindset y'abagiriki imeze, uko abagiriki muri mentalite yabo, muri culture yabo, uko badefinise ijambo kwizera cyangwa uko bagufata biratandukanye cyane n'ukuntu abayuda muri mindset yabo uko bafata ukwizera. Rero nasanze, sinzi ko ari kubera Nouveau Testament irimo, isezerano rishasha ririmo cyane mentalite na culture y'ikigiriki. Nasanze abakristo benshi bafashe iyo mindset canke iyo definition yo kwizera selon abagiriki. Ukwizera gufise aspect zibiri. Hariyo aspect yo no kwita aspect mental, donc yo mu mutwe, kumenya ikintu ko ari ukuri muga ukaba ubizi mu mutwe. Hama aspect ya kabiri ni hejuru ko urakizi mu mutwe ko ari ukuri, cette fois ugaca ugishira mu ngiro, donc ukakigendera. Muri mindset y'abayuda uko bafata ukwizera, bagufata izo aspect zibiri zose zirafatanye, ni imwe. Uriko urabiraba mu bayuda uko bafata ukwizera, ariko mu bagiriki bo niyo aspect ya mbere navuze mental, kumenya ikintu juste mu mutwe. Reka ndabaha akarorero kugira mutahure. Dufate umuntu araje arakubwiye ati hewe Gigi, Gigi reka nitange ko akarorero. Ati Gigi urazi ko Gigi n'umwizigirwa kweri, urazi ko umubikije amafaranga ayakubikira neza adashobora kuyarya. Akabikubwira uwa mbere, wa kabiri akabikubwira uwa gatatu, hama
uwa gatatu ariko arabikubwira ugaca uvuga ati ya ndabyizeye, ati ndabyizeye kubera wumvise abantu babivuga cyane, ati Gigi ndamwizeye vraiment, ndazi ko ari umwizigirwa, ntashobora kurya amafaranga yawe uyamubikije. Uhejeje kuvuga uko, umuntu agaca akubwira ati okay, zana ya mafaranga yawe tuyamuhejeje yabike yashire muri konte yiwe. Ugaca wanka ati oya, ati kubera iki ayambikira, oya. Mu bisanzwe uba wemera Gigi ko ari umwizigirwa mu mutwe, baramukubwiye baramuvuze cyane, ubizi mu mutwe. Le fait yuko utaciye uzana amafaranga yawe ndayakubikire nuko biri mu mutwe, ntunyizera, kuko unyizera woca uyazana nkayakubikira. So ukuntu rero twigishwa kwizera Kristo, ndashaka mubiverifiye, muzobirabe soit uko mwigishijwe canke uko biba mu ma eglise canke sinzi, mufate umwanya wo kuvyitegereza, dawe kuvyiga no kubiraba. Umuntu aravuga ubutumwa akubwira ati Yesu arakiza, Yesu arabakunda, Yesu yaragupfiriye, abashaka kumwizera nibamanike ibiganza baze tubasengere. Hama abantu bakamanika bakaza imbere bakabasengera ati subiramo Mwami Yesu ndakwakiriye. Bahejeje tugakoma amashi ati ngo mwakijijwe, ngo mwakiriye agakiza, ubu muri abana b'Imana, ngo mwizeye Kristo. Bikaba biraheze. Ntibafata umwanya wo gusigurira abantu icari cyo kwizera Kristo. Umuntu agaca abaho gutyo yibwira mu mutwe ko yizeye Kristo kubera yavuze ryasengesho. Kuburyo ari abantu bavuga ati, akubwira ati kwizera no kuvuga Mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza, ngo ryasengesho niryo rikiza. Benshi nivyo biri mu mutwe, ariko vy'ukuri siko biri. Iyo ni information iri mu mutwe ko Yesu akiza, agira neza, n'ibindi mugabo biri mu mutwe. Kwizera Kristo, hari ukuntu Kristo yavuze abantu bose bamwizeye canke bazomwizera bakwiye kubaho, ibyo bakwiye gushira mu ngiro, uko bakwiye kugenda. Rero uvuga ko wizera Kristo, ko azokujana mu ijuru, kuzobaho ibihe bidashira, nibaza ko ukwiye kucubaho no kugenda nk'uko Kristo asaba canke avuga ko abamwizeye bogenda canke bobaho. Sinzi ko bitahura ibi bintu. Please fata umwanya mu vyigeko, mu vyiyumvireko, hama mwumve ico Imana ivugana nawe. Ukwizera Kristo birabandanya. Si umunsi umwe ati namwizeye agakiza kaje muri jewe ngumva ubu ndi umukristo. No. Umugorotsi azobeshwaho no kwizera. Imyaka yawe yose yo kubaho, ubaho wizera Kristo, wizera ijambo ryose yavuze, ijambo Imana yavuze, ikikubwira cose, n'igihe bishitse ntugikore, ntugishire mu ngiro, uragaruka mu murongo, uragaruka kandi ukarishira ko wahisemo kubaho no kugenda uko Imana ishaka kubaho. Ariko siko twigishwa. Sinzi, je ndiko ndaraba mu ma eglise vy'ukuri niko ofete byarakozwe imyaka myinshi, bica bicika nk'ukuri. Kubwira umuntu ati manika ukuboko uvuge Mwami Yesu, ugaca umwemeza ko yakiriye agakiza, ko vyaheze. Hama warindira ko umuntu ahinduka, waraba ingeso, waraba iki, abandanya ameze kwa kundi, n'imyaka 20-30 igahera ameze kwa kundi. So intumwa kugira muri acte 11:26 muri Antiokia, umenga niho batangiye kubita ngo abakristo. Bari bita kubera babonye muri bo
imaje ya Kristo, bari bashushanijwe na Kristo mu byo bakora, mu byo bavuga, ingendo, meme no guhamwa. Na Kristo yari yababwiye ati abantu bazobanka, bazobamerera nabi kubera mwanyizeye, kuko systeme y'isi irazirana, irankana n'Imana, iranka ibintu by'Imana. Rero igihe cyose wemeye kubaho no kugenda nk'uko Imana ishaka, ntushobora kugiranira amahoro n'isi, kuko birapinzana. Isi iranka ukuri, iranka Imana, ntishaka ko tubaho nk'uko Imana ishaka. Rero muri ino myaka urahura n'umuntu yibereyeho nk'uko isi, yemeranya meme n'isi n'ibyo isi ikora na systeme yayo, arayirimwo neza, mugo agakwemeza ko ari umukristo. Akubwira ko ari umukristo, umengana akazina karyoshe, ama Christian, kwidondora ndi umukristo, kararyoshe muri kino gihe. Mugo mu gihe cy'aba Paulo siko byari biri. Kwera byagiye bita valeur, iryo zina ryagiye rita signification yaryo. Uwo muntu wese ari permeta kwitwa umukristo juste kubera ngo ajya dimanche muri eglise, kubera ngo aririmba indirimbo z'Imana canke avuga Yesu ku munwa. Uko siko kwizera, ubwo siko bukristo. Abantu barabona nko mu ma eglise amafuti akogwa n'abitwa ko ari aba leader b'ama eglise, bagakora ibintu binyuranye n'ibyo Kristo avuga, mugo bagatinya guhaguruka kuvuga ati please, suko Kristo ashaka ko tubaho, Kristo ashaka ko ibyo bintu tubikora. Abantu bagatinya, mugo bakita ngo n'aba Kristo. Kubera iki? Amaso n'ibyiyumviro n'ibitugize byose biri mu isi, biri ku bantu, ntibiri ku Mana. Uva dutinya abantu, icyo botuvuga ko, icyo botugira, bica bituma rero ducompromisinga, bigatuma tudashobora guhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, bigatuma tudashobora kuvuga ukuri atabwoba. Kubera iki? Kubera dutinya abantu, kubera ibi ntitwizera Kristo muri make. Kuko umwizera ubaho nk'uko avuga, ubaho nk'uko ashaka kubaho, kandi uba pre no guhamwa, kuko biri mu byo yarabivuze. Abantu bose bashaka kumera nkawe, bose abantu bashaka kugenda nk'uko ashaka. Isi ntizoborohereza, ntizobibemerera hama ngo ibakomera amashi ati wow, no, suko. So urahiriwe wewe wizeye Kristo, ko uvuga uti ndi hano ku isi ndazi ko nareme kubaho nk'uko Kristo ashaka ko mbaho, no kugenda uko ashaka ko ngenda. Systeme y'isi izoshira n'ibyayo, amaso yanje ari kuri Kristo, yaranyemereye meme no mu rupfu mfuye azonzura, nzobaho n'inyuma y'urupfu, nzobaho ibihe bidashira. Uko niko kwizera. So iyi myaka by'ukuri, kino gihe urabona umuntu akakubwira nyine ko ari umukristo neza, ariko araba uko abayeho, nta Kristo ubona mu buzima bwiwe. Umugororotsi azobeshwaho no kwizera, azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Icyo Imana ikubwiye mu migenderanire yawe nayo, icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo, ukwiye kugishira mu ngiro, ukwiye kukiba, apana juste kukivuga, kukiba ukakigendera atabwoba na buke ufise. Kuko ntutinye amagorwa, ntutinye kubonwa nabi, gutukwa, kwicwa. Ibyo n'abamukurikiye bwa mbere barahuye nabyo.
so ntuzoba uri mushasha, ahubwo wari ukwiye kubishimira Imana ubonye uriko urahogwa ukuri canke guhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Abo nibo bana b'Imana, abo nibo Kristo araba akavuga ati wow, aba bantu barahisemo kunkurikira. Ni ibintu bibandanya gushika Kristo aje kudutora canke uvuye muri buno buzima. Si ikintu wakira rimwe ati ngo ndamwizeye birarangiye. So ikibazo gusa umuntu akwiye kuca yibaza ati none ko umuntu yizeye ijambo ry'Imana, umuntu yizeye ikintu cyose Imana ivuze, ijambo ry'Imana none ni iryahe? Kuko by'ukuri muri kino gihe hari amajambo menshi tubwirwa ngo ni ay'Imana, ariko by'ukuri atari ay'Imana. Mu vyigwa biri mu mavideo ari imbere nzobereka ukuntu hari ibintu byinshi twigishwa canke twigisha ariko by'ukuri atari ijambo ry'Imana. Kuko igihe cyose wizeye ikintu kitari ic'Imana, ntiwitege kugira ubuzima nk'ubwo Imana ishaka, idushakako, canke ubwo Imana yateguye ko tubamo, mu gihe utariko wizeye ijambo ry'Imana. Kurya indya zose uriye ufunguye zirafekta, donc umubiri wacu ugizwe n'ivyo dufungura, n'ubuzima bw'impwemu nuko. Ivyo ugaburira esprit yawe, nawe urigaburira ijambo ry'Imana ry'ukuri, changement iraboneka mu buzima bwawe. Nashaka kubabwiza ukuri ko ijambo ry'Imana rifise ububasha budasanzwe buteye ubwoba ntashobora gusigura, mu gihe urishize mu ngiro, apana juste kurifata ku mutwe ukaryaplika mu buzima bwawe. Ibyo ndashobora kubishingira intahe, ijambo ry'Imana rirateye ubwoba, rishire mu ngiro hamurabe. Nibaza ko impamvu tutabona ubuzima bwacu buhinduka nuko twizeye ibintu twibaza ngo ni ijambo ry'Imana, ariko by'ukuri atari ijambo ry'Imana. Tuzoyibona mu mavideo ari imbere, ibintu byinshi tuvuga twibaza ko ari ijambo ry'Imana mugabo by'ukuri atari ijambo ry'Imana. Canke ugasanga nivyo umuntu yizeye ijambo ry'Imana mugabo akaba yaryizeye mu mutwe, bimwe namye mvuga kare. Kuko by'ukuri wizeye ijambo ry'Imana, ico Imana yavuze ukagishira mu ngiro, ubuzima bwawe ntibushobora kuguma uko bwari buri. Trust me, ibyo ndabishingira intahe. So reka ngeze ngaha, reka ngarukiza aha muri iyi video. Umwe wese yisuzume arabe by'ukuri uko yizera Kristo mu buzima bwiwe. Urabe neza ko utamwizeye mu mutwe, urabe neza ko utamuri kubwira abantu Kristo ariko uzi mu mutwe gusa kubera bamukubwiye cyane canke umusoma muri Bible. Kuko abizeye Kristo bafise uko bakwiye kugenda no kubaho. Uce wisuzuma wowe nyene, hamurabe ko arico bohindura. Nuko murakoze, Imana ibahezagire. Tuzosubira mu yindi video ikurikira.